niba wumva ubabara nko mu ngingo canke ahandi hantu ukoramo massage, ugirisha massage izi ntoki zibiri ugaca usiga hamwe ubabara. Yesu ashimwe cyane. Shalom shalom. Natwe Munezero agarutse, ariko murabona nahinduye uko najyaga nza, murabona ko nahindutse. N'ibyo mfise ngaha sibyo nabaga mfise, ariko nariyumviriye kubera munavuga ivugabutumwa ugasengera abantu ukabigisha, ariko nibutse ko n'imibiri yacu irwara. Rero nshuti bavandimwe munkurikirana, niyumviriye no kubagezaho uburyo imibiri yacu twoyikingira tukayivura. Imibiri yacu irarwara. Muribuka neza ko Yesu hari aho yagenda agakiza indwara, hari naho yageze mu guhumura impumyi, aca bugufi atoba kondo asiga ku maso y'iyo mpumyi. Mu yandi majambo yashatse kutwereka ko mu byo yaremye, mu bimera harimo ibyo twokoresha tukabasha kuba twakira indwara dufise. Uyu munsi rero nashatse ngo turabire hamwe uburyo twokwivura indwara zo mu ngingo. Uburibwe, iyi mibiri yacu iraribwa, bamwe usanga barwaye mu ngingo. Hari ibyo rero twokoresha muri ibi Imana yaremye tukabasha kuba twokwivura ubwo bubabare. Abenshi turagendana ububabare, usanga umuntu ababara ariko akaguma bigendana. Hari uburyo wo kwifashisha ukabasha kuba wo kwivura aho mu ngingo. Nagira ndabereke ibikoresho twokoresha. Harimo iyi Fanta Coca originale, iyi Fanta Coca originale. Harimo n'iki mubona ni ikibuto cya avoka, nuko kikiriho kano kantu ndaza kugakuraho neza, ndabereka uburyo umuntu abigenza. Akandi na kagacupa mubona keza karimo isuku umuntu akoresha kubwarwa. Iyi miti uyikorana isuku ntangere, kuko udakoresheje isuku uca usanga warwayemo izindi ndwara. Icyambere burya inzara, abantu bakunda gutereka inzara, kirazira ko utegura ibintu ushira mu mubiri ufise inzara. Ego inzara abazibona ko ari zo kurimba niki, ariko ugira utegura ibintu nk'ibi ni ibintu bya mbere ukorana isuku. Inzara ukazica neza, kuko yego urakaraba neza iminwe gutyo ugakaraba, ariko hari utucafu tuba turi mu nzara tugumamo. Rero ukoze ibintu nk'ibi ugasanga utwo ducafu tugiyemo. Ibintu byose tugomba kubikorana isuku, ukabufisa amazi meza ateguye neza, intoki ukazikaraba neza zigaca. Inzara urumva ko uba wamaze kuzica neza. Ufise inshuti, ufise abagenzi, ufise iki ushaka ko bamererwa neza, urabibereka neza kugira ngo nabo bibamerere neza. Murabona ko ndagihejeje, nacyogeze mu mazi meza cyane. Ego aha rero ngiye kugikataguramo uduce dutoya. Mukurikirane neza murabe uburyo umuntu abigenza kugira wivure. Hari abantu usanga muribwa, wivure izi ndwara tuba dufise mu ngingo. Ndagikata neza n'isuku nyinshi. Udakoresheje isuku, uyu ndakwereka ko ari umuti udashyizemo isuku, nawo ukuzanira indwara kubwo utakoresheje isuku. Ariko ukoresheje isuku biragenda neza cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Dutoya. Ndakubarira ngo ugerageze ibintu bikore. Wumva hari ahantu uribwa, uzombarira muri komanteri umbarire ingene bimeze. Ego kandi wizeye, ndazi bizogenda neza. Murazi ko na Yesu ajya gukiza umuntu amaga ati mbega urizeye, akacamo aratukwizera kwa kuragukijije. Murabona ndahejeje gukatagura ka kibuto, uranahavuyemo udupande tutari dukeya. Uca uduhira. Iyi ni Fanta originale, Coca originale. Ugapima, turabe, urayigurura neza. Ugaca ufata ikirahure, murakibona ikirahure gisa neza.
ugafata ikirahure ugakoresha igice k'ikirahure. Murabona neza ni igice k'ikirahure, ugifata ugaca ushiramo twa tuntu twakataguye, twa tubuto twakataguye ukadushira muri ca kirahure k'ifanta. Murabibona neza ingene bimeze. Uca rero urondera agacupa kameze neza gapfundikirwa, kuko ifanta birabujijwe kuyishyira ahantu ipfunduruye. Ugasukamo, murabibona neza agacupa, nuko ugapfundikira neza. Murayibona fanta koka nashyizemo cya kibuto cy'ivoka, ugapfundikira neza, ukagenda ugatereka ahantu ukabimaza amasaha 6. Twaheje kubona wa muti wacu ingene twawuteguye, mwabonye turarindiriye amasaha 6 ahere uze kubona uburyo tuza kuwukoresha. Rero turarindiriye amasaha 6 twababariye, tuze kurabira hamwe ako umuntu awukoresha. Hari icyo utasobanukiwe mu byo navuze, uranyandikira muri commentaire, kandi wibuke kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byose ngira nzoje ncishaho yuko mwabasha kwivura indwara ujye ubibona, uhe n'abagenzi bawe, ugire partage, uhe abagenzi bawe mu magurupe, ugire na commentaire. Amasaha 6 araheze, ngiye wa muti wacu ko twawuteguye turawuzanye, ngiye kubereka rero ingene umuntu awukoresha. Ahantu hose wumva ubabara urawukoresha uyu muti. Amasaha 6 araheze, reka mbereke. Suke muri aka gafuniko, singukoremo wose, suke gakeya muri aka gafuniko. Rero niba wumva ubabara nko mu ngingo canke ahandi hantu, ukoramo massage, ugirisha massage intoki 2, ugaca usiga hamwe ubabara gutya, ugasiga neza, usigiriza hose. Niba ubabara mu ngingo, ahantu hose ubabara uraguma usiga buhoro buhoro, ugira massage. Umara iminota 30 ugira aho hantu, bikaza kugenda neza. Mu nyuma haheze nk'isaha wakumiyeho, ukaza gukaraba, uca wumva result. Uguma rero ubigira aho hantu, ugenda wumva neza ko hari icyahindutse mu mubiri. Yego, Yesu ashimwe cyane. Commentaire zanyu zirakenewe, tubereke n'ibindi, mutubaze uko mubyumva, kandi uzumva byagenze neza azotumira. Yego, turabakunda cyane.